biranababaje rwose kubona umuntu ashobora kwiyumvira ukungene aza kwiba komine ni umuvyeyi baje gusaba akazi baza bapfukamanga bavuga ati turagowe ni bari cyo mudufasha biransi mugo gashuraba mu nyuma ico baca bavamo abasuma komvya akakuzanira bordereau de verse Rise and Shine Burundi, reka nizere ko mumeze neza. Ubwa mbere reka nshimire wakoze subscribe kuno mbonesha kure nawe ugiye kubikora kano kanya tuvugana. Umwimbu muke utangwa n'amakomine, umwimbu udashemeye uva mu makomine amwamwe yagize igihugu cy'u Burundi, ukabuva kwitangwa ry'amatagisi, abajijwe kwegeranya amatagisi amakori ya leta, bigaragara yuko batayashikana uko yakwiye mu kigiga ca leta, rimwe na rimwe bagenda baranyotora, rimwe na rimwe bagenda barakurako, ni nkuko bishikirizwa n'ubushikanganje mu byaje umutekano n'iterambere rusangi Martin Teretse. Dushaka kusubira gutoza amafaranga uyatoza mu ntoke uko niho twasanze n'amafaranga agira uko amafaranga nta banga agira uyatoye mu ntoke kenshi akujana uko nyene. Ni kimwe mu bibazo leta y'u Burundi yagiriye ko itorera inyishu uko vyogenda uko vyogabanuka uko vyohera Burundu mu gihugu cyose bakaba bahereye mu ntara ya Kayanza. Martin Teretse amenyesha yuko ubu kuriha amakori n'amatagisi bagiye gukoresha ubuhinga ngurukana bumenyi atavyo gutora amafaranga mu ntoki. Twarabiravye rero mu mwaka wa 2021 niho igikorwa mubona kiriko kiratera intambwe catangura. Twaragize amezi yo kusuzuma cyo twise mu atemo mu makomine kugira tureko amafaranga yose yinjira kwezi kwa gatatu kwa kane no kwa gatanu kuri uwo mwaka ndababwiye mwaka 2021 muri iryo sekeza yo gusuzuma twinjije mu makomine yose hinjiye miliyari 9 ni miliyoni amajana 752 n'ibihumbi amajana 897 n'amafaranga 136. Tuciye tugereranya ico kiringo nyene cyo mwaka wa 2020 hari hinjiye miliyari 4 ni miliyoni amajana 644 ibihumbi amajana 319 n'amafaranga 87. Turavye dusanga amafaranga yinjiye kwa gatatu kwa kane kwa gatanu mwaka 2020 ari gice ntashika n'igice cyayinjiye turi muri iryo sekeza. Ni kuvuga twasanze uwo mwaka muri ico kiringo twari twahomvye miliyari 5 miliyoni 105 n'ibihumbi amajana 578 n'amafaranga 49. Ibi byaraduhaye icigwa no twararutangura kwiyumvira ati none ibintu twabivamwo gute, tuzoguma turi mu masekeza cyangwa tuzokwitunganya neza kugira amafaranga duhomba tuyinjize. Abahinga twakoranye baratubwiye yuko tubabikoze neza bakaraba ugiye gutoza amafaranga ya komine wisunze ibitasi cyangwa ry'amavarere asanzwe. Naco cifuzo dufise twifuza yuko ubuhinga bwa none bwo dufasha kugira ikigega ca leta kugira aze gusahiri ubwo buryo buze gusahiriza abene gihugu kubakira amashuri amavuriro guca amabarabara n'ivyo bindi byose byankenerwa abene gihugu bakeneye. Tutibagiye rero no ku rwego rw'igihugu ko hari ibyo tuzokora naho nyene kugira ubuhinga bwa none bwiganze mu bikorwa byacu bya misi yose. Dushaka kusubira gutoza amafaranga uyatoza mu ntoke uko niho twasanze n'amafaranga agira uko amafaranga nta banga agira uyatoye mu ntoke kenshi akujana uko nyene. Tukaba twanabonye ko n'abaperesibiteri bamwe batoza amakori nabo nyene umutima uhuha bibagora bagaca bayikorako bagaca batanga n'amaraporo atari rimwe na rimwe bakagenda no muri banke gutanga amaversema ya komine bagaca bakorana no mu mabanke bagaca bagenda banyibuje akakuzanira muri comptabilité akazana bordereau y'ibihumbi 100 mugo hashitse igihumbi
kuri konti benshi abo twafashe bari mu gasho mugabo kubafunga siyo nyishu inyishu nuko amafaranga ya komine ashika yose kuri konti ya komine biranababaje gose kubona umuntu ashobora kwiyumvira ukungene aza kwiba komine ni umuvyeyi baje gusaba akazi baza bapfukamanga avuga ati turagowe ni bari cyo mudufasha biranse mugo gashuraba mu nyuma ico baca bavamo abasuma komvya akakuzanira bordereau de versement vous amène un bordereau de versement de 100 000 alors qu'il en a versé que 1000 francs. Donc si son propre compte personnel il a mis 99 000 sur le compte de communal 1000 francs en collaboration avec les agents mal intentionnés des banques. Mais on espère que pour les communes pilotes, c'est fini. Ariko naho bihagaze, ndaze hari abantu bagatima tari badashobora guheba. Ibi rero nibaza ko iyi solution digital ije kubidukura ku muzigo w'abasuma. Udukure ku mugo benshi bazoca bademisiona bace bagaheba. Nizere kandi ko mwebwe turi kumwe ngaha muzoba ivyabona. Mutubere ivyabona mudufashe kuko hariho abantu benshi turamaze kubibona haje solution digital mu maservice yabo baca bagera ukungene bayibloka mwebwe mwaseruke babura amatari mwebwe ba musanteri muri ngaha cyangwa se ba musanteri muri aya makomine pilote mube plus attentif il faudra être plus attentif nidukeneye ko hazoza hagira umuntu aza kubibloka uzovyica ikizomubako ntazambaze jewe ndazi hari abantu bavuga ati ko haje digitalisation turapfuye amwe twahora dutwara ntuzosubira kuyacana ni navyo twirwa turabona hirya no hino haje PTBya induri biratanguye umenga ni gitero mwarose kubera iki babwiye ati ikintu cyose ifaranga ryose ribero tracé ryavuye aha ryagiye aha mwerekane iyo ryagiye benshi usanga bari frisi n'abadeje usanga bashavuye sinzi gituma ugeze mu makomine ho nasanze ari ngorane